harageze igihe saba visa muri Arabia mvuga ati je nashika muri ico gihugu ntubangiye kwica umuntu bagaca banwara muri ugashukara muri Arabia umutima yageze kugenda genda saba visa arabona abandi bari hariya bamaze n'imyaka 2 urabizi ari muri morgue imyaka 2 urabizi ico kintu abakobwa bari hariya muri 2 ans muri morgue ambassadeur naganya ambassadeur direct ndaganira n'uyu ni visi wiwe ndaganira n'abarambwira ati ivyino birateye ubwoba siniyo gusa ndafise mu Buganda abagenzi muri Kenya barabakwivye mu nda bakora ibintu vyinshi urumva ubuzima bwarakomeje umukobwa mbere yaragiye yashikira mu gihugu ca Kenya yamaze muri Kenya hafi igihe cy'amezi 8 muri Kenya amafaranga yo muri Kenya arazimvye mugana mubwiye ati muri Kenya ndaza ubuzima bumeze nabi je namurungikira amahera ufashe nka 400 million marundi ashize mu makenya bagwamera makeya ico genda shimira kabisa uburongozi bwari buhari ari umuntu akora ari mu gihugu ngaha sinamuvuga n'izina Imana muheza gire gose nunakorera bande abachief kabisa amara nari ndafise kandi menshi naramurungikira ukuntu bumeze turafashanya aragera igihe aragenda hari arahuye n'ingorane nyinshi cyane mu boss wiwe nimba yumvisha ari mba yumvu iki navyonzi umwana numfe kumubona ameze uko umwana ari umwiza gose beautiful girls umwana yarasa neza na mugabo ubu yarahuye n'ingorane nyinshi ndamubwira ati zo ngorane ni ibintu bikiya sana je ndaza abaganga ndazikira kintu cyose umuntu ndazantu bashobora kumuhindo uvyibushe bakakondesha wonze bakakuvyibuhisha umbaje niwamara gusha gusa mu Burundi nzaguhindura ico uzocaka cyose nubu niko gusa passport yiwe imeze nk'ikuratiba muri pafe kwa kabiri nzogenda ndabikurikira neza harageze igihe jewe mvuga ati oyamiri uyo ni wewe ndiko ndabona cyanye n'ibindi bintu harageze igihe saba visa muri Arabia mvuga ati je nashika muri ico gihugu ntubangiye kwica umuntu bagaca banwara muri ugashukara muri Arabia umutima yageze kugenda genda saba visa uyo yarama afise umutima kabisa urukundo arambwira ati nunabikore gushika no kuri isaha amwe novuga ati ndavyishizemo turonderane n'umuntu kabisa nogenda muri Arabia mvuga ati je ngiye kwica umuntu kanaka location nkayiro mugabo gusa nk'abantu dusenga nitwashase kubishira ukunuko hama darageze ibintu biramera nabi gose Imana iramufasha agenda muri ambassade y'u Burundi kabisa komite ya ambassade y'u Burundi iri muri Arabia Saudite Imana ibayizagiraho muri hose cyane cyane ujya mu papa mama we n'umama wiwe n'abo abantu bafashije kumuba hafi baravuga ati kabisa ibi bibazo birabaho baramufashije baramufasha harageze igihe ngurisha n'umuduga je nafise umuduga ndaburungikira uyamera yitiki umaze kugira muri Arabia baravuga ati oya ni wigore reka basi tukwere kandi hano baza kumusafira kwa gusa ayo mahera uzoyifashisha basi mu buzima ndababwira ati waje namaze guhomba reka basi aze n'ingugara aravuga ati oya nayo mare yagaruse uko nyene narifise umuduga naraguze namba ari 6 million kombe n'umuntu yansubije n'uyu hirya yeje aransubiza kweri papa yavuze ati yaramurungi hamare we turamara yiwawe nawe dukeneye reka tuzogira uburyo bwose kugira ngo agaruke vraiment baramuhaye hafi baravuga ati baramusafirisha arashikanga amaze gushikanga kabisa jewe ndi umuntu unda kuyirira cyane mu bihugu hehe n'ubu je sinarindi nga naje ejo bano gene nani nujana imvuye muri Kongo vuga ati kabisa retreze tegeza kugera je ndi nga mu Burundi kugira ngo bashe gushimira abantu turi kumwe bashe gushimira na ambassade y'u Burundi iri muri Arabia Saudite hama na byinshi shaka kuvuga gusa no gushimira Imana ukora abantu babagenzi baraba nk'umuntu avuga ati wafite umugore ari muri Arabia ngo aguma yikubitira amahera wafite umugore muri Arabia ngo kumbe nibamenya ahubwo yiwabaza arona abandi bari hariya bamaze n'imyaka 2 urabizi ari muri morgue imyaka 2 urabizi ico kintu abakobwa bari hariya muri 2 ans muri morgue ambassadeur naganya ambassadeur direct ndaganira n'uyu ni visi wiwe ndaganira n'abarambwira ati ivyino birateye ubwoba birahari ari undi mukobwa sindi kumugeze kubona post ya kakabone ya postinze avuga ati uyu mukobwa wari umukobwa nimba yabaye mu kinama nimba yabahehe avuga ati uyu mukobwa mu munabarize bimeze ukunuko
gushika hamwe nyamukuru baramucangira amahera kugira ngo aveyo. Siniyo gusa ndafise mu Buganda abagenzi muri Kenya barabakwivyo mu nda bakora ibintu vyinshi urumva nkabaraba bakuga nkavuga ati guverinoma Buganda ivuga ati duhagarike kurungika abakobwa ara gusa ivyo byose kuvuga ati nibatera ubwo bufise umutima wo kujaho arashobora kujaho n'abangu ko barajayo kuko bavuga ati n'indege zirakoroka. Nuno munsi ari indege yakorose nimba ari muri Nepal afuye abantu 40 bavuga ati umusoda afira ku rugamba. Naramushimiye cyane kuko yaranyeretse kumenga nawe nyene n'umusoda mu buzima yanyise ko ari umukobwa akeneye gukora urumva kandi namushimiye gose uko umuntu akorese ko agomba gukora il faut que akora urumva numuzotinye kurondera ubuzima urazi inzahabu nico kintu ca mbere kigwe kuronga mugabe inzahabu irazimvye bakubwiye je no mangenda muri Kongo ndavye mu Kinogo bakora mu inzahabu barambwiye ati Bashiri manuka indane mu Kinogo ndavuga toya ipep imashini itwara imwemu mu kuzimu bagiye gutora inzahabu imaze gukatika abariyo bose indani mutegerezwa gufa urumva ni kuvuga ati ubuzima burarondegwa. Yaranyese ko ari umusoda nibatera iki bagira iki oya ufise umutima kurondera ubuzima mu buryo bwiwe bashoboye arashaka kurondera muheza gigwe Imana bahizagira bari ngabo bose she ari hajya araza kumarira isengesho murakoze cyane Imana bahezagire.